Shalom shalom ku bakunzi ba Burundi Gospel TV, mwiriwe bwake bivanye naho muherereye no mugiye muzorabira kino kiganiro. Hama uno munsi nkuko dusanzwe tubazanira abatumire batandukanye, uno munsi twaba twagendeye umukozi w'Imana. Ego reka tudatevye tumuha akanya ashobore kwidondora. Yego turabakengurukiye ko mwatugendeye kugira ngo tuyage tuvugane ibyerekeye umuhamagaro w'Imana. Mwidondoro wanje amazina nitwa Muhigira Jean Pierre, ariko abantu benshi bazi ku izina rya Tatien. Ego Iryo niryo zina rizwi cane gose. Hanyuma nkaba umukozi w'Imana. ego Mwongere mw'ishengero rya Burundi Shalom. Ama nkaba nubatse, mfise umugore n'abana 5. ego Kandi bose barakuze, nta mwana akiri muto muri bo. ego murakoze cyane, turabashimiye yuko mwashoboye kutwakira. Namwe murakoze cyane. Ego hama tudatevye, mbega dushaka kumenya, tukubonye wamaze gukura uri umwungere, tubona yuko ufise imyaka nyene iri iteye hejuru. None mbega murashobora kutubwira mbega ubuto bwanyu bwari bumeze gute? Je mu buto bwanje mu bisanzwe sinari umwana mwiza. Kubera iki? Kubera yuko nakuze ntabona papa. Ego nakuze ntabona papa. Uko navyumvise je navukiye mu ruguru. Ego hanyuma mama aramanuka i Bujumbura, mfise amezi 6. ego 6 amanutse i Bujumbura, aja kuba kwa mwene wabo. Yararongowe n'umukongomani mu bangu. ego Mu Bwiza 6e avenue numero 65. Aho rero niho nakuriye, niho naciye ubwenge, kandi uyu mupapa niwe yitwa yuko ari papa. Abantu benshi bari bazi ko ari we papa. N'abantu benshi bari bazi ko ndi umukongomani mu bisanzwe. ego Ariko siko biri. Ndi Murundi. Hama rero niwe yandeze. Rero kubera yuko nakuze muri ubwo buryo, papa ntamubona, mama gutyo, imibiri yanje yo kubaho mu buto bwanjye ntiyari imeze neza. Nari umwana nkubagana, nari umwana nyine atameze no umwana nyine arezwe n'umuvyeyi umwe, akaba no yitwa papa ariko atari papa we by'ukuri. Urumva ubuzima bwanjye bwo kubaho byatumye n'amashuri nashobora kuyabandanya kubera ubwo buzima twari turimo. Rero ndaje imico yanje rero ko nari imeze, ikintu ca mbere naranga ikintu citwa kubonera uwundi muntu. Ico kintu ndacibuka yuko n'ubu kirangerageza cane. Iyo nabona umuntu aboneye uwundi, ni jewe ashobora naca ndarurangura. Umva yashima intambara ikomeye, umva yuko bimbabaje cane. Mbere kugwana tukagwana cane. Nari umuntu rero nkunda ibintu by'ishari nk'ibyo bonye, ariko bifatiye cane cane ko iyo uboneye umuntu ndabibona. Ego rero ngeze mu mwaka wa 4 niho natangura kononekara. Cane cane niho natangiye kunywa urumogi. Hari abantu badandaza ibintu biga abanyeshuri bajya kuri Notre Dame, abantu rero baranywa urumogi. Rero saa 4 tugiye kugenda nkabona bari kwara urumogi, nanjye ngaca ngomba bameko. Aho rero natangiye rero kumwa kuzanda urumogi. Hanyuma ngeze muri 6e kukorerananira, ariko suko nari bifite ubwenge ico gihe byari bigoye. Ego kugira ngo umwana atore konkuru i Bujumbura usanga etablissement yose, ishuri ryose ugasanga atoye konkuru 4 gusa. Konkuru irananira, nja kujya kwiga kuri sefu umwaka umwe, naho nyine ndabikona imaze itangura kononekara. Mwisango nabaye muri ubwo buzima, ariko nari umwana afise umwete wo kurondera iby'ubuzima, nubwo nari muri ivyo byo kutangura kunywa urumogi n'iki, ariko ntangura kwiga umwuga wo gushona, ndamenya gushona. Ariko mba muri ubwo buzima bubi bwo kunywa urumogi, bwo kunywa inzoga, bwo kwimborerwa, bwo kuja mu bamaraya, ibintu nk'ivyo bonye. Kandi urumva yuko natangiye gukora amafaranga ndi umwana muto. Ivyo rero narayaronka, nubwo nari muri iyo ngeso mbi nk'izo, narayaronka amafaranga. Ndibuka yuko natangiye gutunga mama ngiri muto cyane. Kuko mu nyuma harageze igihe muri 79 abakongomani barabirukana ngaha benshi, barabizi. Hanyuma icyo gihe
twagize ikibazo ariko kubera yuko ba mama barasa amacuti baragerageje uburyo bwo kurondera impapuro uyo mutama arasubira aragaruka hanyuma tuja kugura mu Kamenge. Aho rero mu Kamenge niho hantu rero mu busore bwanjye niho nakuriye cyane cyane kubera 79 niho natangiye rero gukura bwabuze bwo kugura umogi bwabuze bwo kuja mu kabare amafaranga ndayaronka hanyuma 83 niho na 81 niho najya gukora muri Kotebu Kotebu aho rero no aho hose warukira umusore nari ngira umusore hanyuma 83 niho nahura n'Imana 83 hari umwigeme uyo mwigeme singo nkunda muvuge uyo mwigeme niwe yantumiye mu gikorane hari umukozi w'Imana ajava muri Tanzania yavuga ubutumwa bw'ibitangaza kuri bukomeye cyane n'abaciriyemo muri ivyo bihe vyose ni wigera uja gusenga ibintu byo gusenga ntiwabijamo cyane ndibaza yuko burya ndibaza ko Imana itoranya umuntu kuva akivuka niko ndabyumvira kubera yuko nubwo nari muri ivyo narakunda ibintu byo gusenga cyane narakunda ibintu byo gusenga twari muri Katolika ndibuka yuko chaque vendredi kenshi namagenda kwirega kwa patiri ngagenda kwirega hama ngavayo ngasubira mu vyanje ubwo buzima kandi abavyeyi banje no barakunda ibintu byo gusenga cyane muri Katolika rero narakunda ibintu byo gusenga hageze ku mugoroba mama yaduhamagara tukicara tugasenga ishapure hanyuma rero uyo mutima wo gukunda ivy'Imana nari nsanzwe ndawufise nubwo nagenda muri ivyo bintu urumva ko chaque vendredi nategeza kugenda kuja kwirega kwa patiri yego tubandanyije rero warugeze aho uwo mukobwa urakoze kunyibusa neza ama rero uyo mukobwa rero niwe yabaye ngira ngo umuryango wanje wagakiza ndibuka yuko ico gihe ngo hari igikorane cy'iminsi 3 abimbwira avant 2 semaines ati tasienda kwinginga tuzojana ku gikorane ku bagenzi hanyuma ku munsi wa mbere naramukwevye araza kunda kuko yari umubanyi araza kundondera ndamubona cyane ndamukwepa no munsi ugira kabiri araza ko ari ucekera cyatangura vendredi samedi na dimanche no munsi wa kabiri wa samedi yaraje kundondera arambura kugira ngo tujane mu gikorane ariko rero ku munsi wa Mungu ngira ngo niwo munsi Imana yari yarateguye kugira ngo mbure n'Imana uyo munsi rero sinamukovye nagiye mbona aje masaa 10 ari tugino gikorane nta kundi nari kugira kuko yamaze kubimwemerera kandi urazi umwana w'umwigeme ku musore urumva uca woroha niho twajanye rero tujana mu gikorane cyo gikorane no kuri cyo gikorane cy'ubutumwa bwiza cy'ibitangaza je abantu batemera ibitangaza jewe sindabumva je ibitangaza ndavyemera gose cyane kandi ibitangaza ni inzira imwe ituma abantu bashobora gukizwa bakabona ukuboko kw'Imana rero tukina mu misa ubutumwa buravugwa indirimbo zaririmbwa nukuri umukozi w'Imana avuze ati twugare amaso dusenga Imana cyugara amaso gusa niho nabonye umuco ukomeye cyane ntashobora kwihanganira kandi uyo muco waramurika gose ku buryo nagomba kurikira ariko nkabona yuko hari umuntu muremure gose yambaye impuzu zera zaka rero nagerageje kuraba kugira ngo ndabe ariko ya muco waka watuma umurika sinshobore kumuhangara amaso y'umuntu hanyuma ikintu cyace gikurikira bwa kabiri ndibuka nuko naciye numva umuriro mu mutima wanje numva umuriro uvuye hasi mu birenge uraduga uja mu mutima numva umuntu nk'umenga ni pompe bujuje ipompe nyine bapomfye bariko barapompa numva mutima ikintu cyuzuye cyanyuma ndaturika ndarira cyane nibuka yuko hari amajambo navuze ntazi hanyuma rero kandi numvise umuvuga butumwa ariko aravuga ati uyu muntu ni mwe yera umufashe bace baramfata haza akanya naciye numva bwinye ko bugarutse ariko rero ubwo nakubwire yuko naranywa urumogi naranywa itabi ibyo byose rero nari ndabise mu mufuko itabi n'urumogi nari ndabise mu mufuko hama rero urusengero ruheze cyanda sohoka sohotse rero
numva ijwi rimbwiye ngo dufise itabi dufise urumogi bitere ngaho nyene mwaramaze satani naciye ndabisora mu mufuko nje ndabiterera ngaho ego kuva uyo munsi rero niho mvuga nti narongeye agakiza kanje ego uyo munsi ndakizwa bya bintu byari bindemereye bimwe by'itabi bimwe byo kugenda mu bamaraya numva iyo nyota iraheze nukuri sinobabesha jewe sinigize ngwana n'icaha kuva umunsi nkizwa icyaha nicyawe buremere kuri jewe ndibuka yuko nuko n'umwigeme kumuraba ngo mpinduke nabona kumenga nkoze icyaha yego ariko rero icyaha nacinda kizinukwa muri jewe sinasuye kwiyumvira iby'ibyaha no kugwana nabyo yego turageragezwa yego ariko nukuri sinovuga yuko nigize gukora icyaha cyo kunyicisha kuva ngizwa yego iyo niyo ntayagakiza kanyanyuma rero naciye mfatanya n'abandi ndibuka n'abagenzi bace baba hafi yanje hari umugenzi yitwa Nikiza David yego abantu benshi baramuzi nibo baririmba muri ico gikorane na mwene wabo Niyonzima Dani n'abandi wari umugwi munini hanyuma ncanja muri uyo mugwi rero abo rero batanguye kuza barangiza mu by'Imana no gutangura kuririmba kebuke nukuri iby'isi ndabiheba gose kabisa babagenzi twara tugendana batangura kumbona yuko nduwundi yego sinasubirana no kubona kuraba inyuma yego rero ikintu cyaje kunkura muri iryo shengero y'abagenzi haje umuvuga butumwa umukongomano uyu muvuga butumwa ndamuvuga yitwa Julius aza rero avuga ubutumwa kuvyerekeye umubatizo ego yavuze ubutumwa bw'iyele ku mazi zoreze kumbagenzi batabatiza sizi kumwe mubizi ni batiza amazi menshi bafite umubatizo wabo wundi bakoresha hanyuma rero umugwi munini cyane tuba très convaincu turemera iby'umubatizo acara dusohora aca dutwara mu shengero rya Fekabo ego aho rero niho natanguriye umuhamagaro wo gukorera Imana ego mukorera Imana yego hanyuma tuba mu mugwi umukozi w'Imana yitwa Jean Pierre Kashindi ndosakayo keza ko kumushimira ko niwe muntu yandeze cyane mu by'agakiza niwe muntu yandeze mu gikorwa cy'Imana niwe muntu yanyigishije Bibiliya niwe muntu yanyigishije guhagarara imbere y'abantu ngo mvuge ubutumwa hanyuma mu nyuma ishengero rya Feka buribona yuko rikwiye kudutuma baca badutuma gutanga ishengero rya Feka mu Kinama aho niho twatanguriye igikorwa cy'Imana cy'ubujenama ndi musi y'uburongozi bw'umukozi w'Imana Jean Pierre ego natangira gukorera Imana neza mvuga ubutumwa kandi ndo mu nzego z'ishengero ego murakoze cyane hama dusubiye inyuma gatoya ndashaka mubwira umuntu umwe iba ariko aradukurikirana tumaze twumvise yuko mwaciye mu bintu bigoye cyane byo kunyura urumogi byo kunywa inzoga mu bihe bibi cyane by'ibyaha ndashaka ugira icyo ubwiye umuntu yoba azokurikirana kino kiganiro nawe kumbure ariko araca muri ivyo bihe nawe waciyemo icyo navuga ko ubuzima bwo mu byaha si ubuzima ego ubuzima bwo mu byaha nta munezero ubuzima bwo mu byaha no kwicuza ubuzima bwo mu byaha no kwamanamarira ego mu by'ukuri Yesu ari ijambo yavuze ngo nimuze mwese barushe n'abaremerewe nanjye ndabaruhura atagakiza nta mahoro atagakiza nta kuruhuka murumva muri ibyo byose nanywa urumogi nanywa inzoga nagomba yuko noshobora kwinezereza ariko nta munezero nigeze ndonka muri ibyo bihe nta buryohe kunywa inzoga nta buryohe kujya mu busambanyi nta buryohe kujya mu bintu byose bibi nta buryohe nta mahoro biguha ariko vy'ukuri iyo ugiriwe ubuntu n'Imana ko n'agakiza n'ubuntu bw'Imana ndagusengera yuko uhura n'ubuntu bw'Imana bw'agakiza kuko ndavye mbere yaho nararondera ivy'Imana ariko sinakijijwe rero agakiza n'ubuntu bw'Imana buza ku muntu rero nifuza yuko wumva ikiganiro yohura n'agakiza ijambo ry'Imana ikamuhindura ubuzima bwiwe byambaye amahoro byambaye umunezero byambaye inkomezi byambaye vyose Yesu ashimwe cyane nta kintu nshobora gusobanura kuvyerekeye agakiza karengeye icyo bashobora kwiyumvira cyose abantu baratinya gihinomu
ndagomba kuvuga ikintu ngaho. Haleluya. Amen. Gehinomu ntuzoyitinye. Ikizotuma udatinya Gehinomu no kugira agakiza mu buzima bwawe. Ego. Iyo umaze kuronga Kristo mu buzima bwawe, uronka amahoro, uronka umunezero, nta bwoba buba muri wewe. Ego. Ivyo rero novuga by'agakiza sinobisobanura. Gushika n'ubu Yesu Kristo sishobora kumuta. Rero nifuza yuko umuntu wese ariko aranyumviriza nuko yo kwizera umwami Yesu Kristo, umwami n'umukiza mu buzima bwiwe akabuha Kristo, maze Kristo akamuhindura. Ego. Inzira y'agakiza nagomba kubwira yuko turakizwa ariko ntidutunganywa kuri uwo munsi nyene. Ego. Ariko mu buryo bwo kwama tuyiyegereza Imana, Imana iguma idutunganya, Imana iguma itweza mu ijambo ryayo. Nifuza yuko rero abantu bo kwemera umuhamagaro w'agakiza. Ego. Murakoze cyane. Ubu mukaba muri abakozi b'Imana. Mbega gukorera Imana niki muri rusange? Gukorera Imana mu bisanzwe n'umuhamagaro. Ego. Umuhamagaro Imana ihamagara umuntu bwayo. Ego. Kandi icambere nuko aronka agakiza. Umuhamagaro w'Imana utarimwo agakiza ubonye tuvuga yuko atari wo. Kuko ndavye ijambo Paulo yavuze mu gitabo c'Abaroma igice ca mbere ku murongo wa mbere. Ego. Ijambo ririmwo amajambo 3 akomeye umuntu ashobora kwigira ko kuvyerekeye guhamagarwa n'Imana. Ego. Indamukanyo yiwe avuga ati Paulo umugurano wa Yesu Kristo nahamagariwe kuba intumwa, narobanuwe mu butumwa bwiza bw'Imana. Aya majambo rero arimwo amajambo 3 akomeye umuntu akwiye kumenya kuvyerekeye umuhamagaro wiwe. Urabona ngaho Paulo ikintu ca mbere avuga ati ndumugurano. Umugurano no kuvuga n'umuntu atigenga, n'umuntu yaguzwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Nico atangura kwerekana umuhamagaro wiwe yuko ari umugurano. Umugurano n'umuntu yaguzwe, n'umuntu ataco yikorera ubwiwe, umugurano n'umuntu akora agakorera shebuja. Mu ncamake ico nico kintu ca mbere tubivuga ko ari agakiza. Ego. Kristo yadukijije. Ica kabiri umuhamagaro w'Imana nuko Paulo avuga ngo nahamagariwe kuba intumwa. Yesu ashimwe cyane. Yahamagariwe kuba intumwa. Aho rero ariko arerekana igikorwa. Intumwa n'igikorwa, mission yahawe kuba intumwa. Ibyo biyo turiko turakora ubutumwa bwiza wabungere n'ibintu nk'ibyo wonye byose. Ego. Muri ayo mabango. Hanyuma ikintu cavuga ati ubutumwa bwiza arico gikorwa rero cy'ubutumwa bwiza dukora. Uyu aho niho duhagarara cyane cyane kuvyerekeye umuhamagaro w'Imana. Uhagaze ku bintu bitatu, kuvuga kuba warahamagawe n'Imana, kuba uri intumwa no kuvuga n'igikorwa. Ico gikorwa kandi naco kiba ari sikindi n'ubutumwa bwiza. Sinzi yuko nobanda bahasobanuriye neza. Ego. Icari cyo gukorera Imana. Ego. Mwatubwiye yuko murabungere. Murabungere bishengero. Bisigura umupastori. Mbega navyo vyaje gute? Mwatubwiye uko ngene mwakijijwe, by'ubungere navyo vyaje gute? Dushingira inahe? Mu by'ukuri by'umuhamagaro w'umuntu mu gikorwa c'Imana. Ego. Nibaza ko ari ibintu bitwara umwanya muremure gose. Gushikaho umuntu abumwungere sikindu kiza ubwo nyene. Ego. Ndibuka nkuko nababwiye ko twakirijwe mu ishingiro ry'abagenzi. Iyo shingiro ry'abagenzi twaretevyemwo. Haraje umuntu w'umupasitore umuvuga butumwa twigisha ibyerekeye umubatizo. Ego. Hanyuma atuje by'umubatizo yaciye adukura muri iryo shengero. Turanyuka ibyerekeye umubatizo aca dutwara mu ishengero rya Fekabo. Ego. Mu Nyakabiga. Aho rero niho rero natanguriye gukora igikorwa c'Imana. Hanyuma burya Imana irashira abantu kubona uyu muntu arafise igikorwa c'Imana. Abantu rero batinye kuza baranyita pastori. Yego twari umugwe munini bariko barakorera Imana mu ishengero. Hanyuma baturungika gukorera Imana mu Kinama. Mu bantu b'abatama ba mbere
batangura ishingiro ryo mu Kinama ndongowe n'umukozi w'Imana Pasiteri Jean Pierre Kashindi. Mu by'ukuri aho niho umuhamagaro wanje gukorera Imana n'igikorwa cyo gukorera Imana cyabaye mu ishingiro rya Afrika buryo mu Kinama. Nari umuvuga butumwa, nari umwe mu bajenama ishingiro ryo muri Afrika mu Kinama. Hanyuma rero mu nyuma haraje umuvyeyi umwe ava muri Kenya, muri Kenya yitwa Mama Ana Wanguye. Ico gihe abantu bari barahunze, hanyuma amfasha yuko mufasha igikorwa c'Imana. Hanyuma rero nabigejeje neza ko narasezeye ishengero neza, ngenda kumufasha mu ishengero rya Assemblies of God, ariko ubu yitwa Cross Church. Namufashije ibikorwa, hanyuma mugabo mu Burundi baca baramwirukana nta bikorwa yerekana by'ubumisiyoneri. Hanyuma muri iyo periode rero n'Imana yacimpa umuhamagaro wo gutanguza igikorwa cyo gutanguza igikorwa n'abandi bagenzi, ishengero ryitwa Apostle Victory Mission. Aho niho rero natangura igikorwa cy'ubwungere. Kubera intahe nziza, abungere bari baturongoye mu ishingiro rya Afrika bari batuzi. Imana Stan niwe yambezagiye igikorwa c'Imana c'umwungere w'ishingiro. None ndashaka kumenya mbega gute wewe ubwawe wamenye yuko ufise iryo bango ry'ubwungere? Mu bisanzwe ko Imana ihamagara umuntu, abantu nibo batangura kukubona, kandi abantu nibo batangura kubikwita, we ntuvyibonamwo. Umuntu uzobona agwaniye ati ngomba kuba umupasitori, ngomba kuvuga butumwa, ico kintu nikizoba ari iciwe. Imana rero ukundi ihamagara umuntu ica mu bantu, abo bantu nibo batangura kubona ico gikorwa ko kiri muri wewe, hanyuma bamaze kukibona bakakiguha. Uko niko vyagenze. Mbega murakuze cyane mu gakiza canke muri iyo bango ry'ubwungere, mbega umuntu amenya gute yuko Imana yamuhamagaye, canke umuntu amenya gute yuko yahamagariwe iryo bango? Nkuko nabikubwiye, burya umuhamagaro uba mu muntu, ariko uyo muhamagaro uba mu muntu abantu nibo bawubona. Igikorwa c'Imana usanga bakigushizemwo, kandi ntibibi ibintu by'uburemere, ntibibi ibintu byo kugwanira. Sinzi abandi uko bahamagawe n'iki, ariko je nagiye mbona ndavyisangamwo. Abantu aribo banshira imbere, abantu aribo bambwira kuba umurongozi wabo gushika n'ubu. Mbega hari ibyo mwigeze guhura navyo byotuma muva mu nzira y'iyo bango mwari murimo muri iyo myaka yose mwojeje kutubwira? Tubona yuko ari imyaka myinshi. Mbega n'izihe ntambamye mwagiye murahura nazo? Mu gikorwa c'Imana burya hama hari intambamye. Izo ntambamye rero cyane cyane ziva muri ico gikorwa nyene. Basanga abo mukorana ibyo mutumvikanako, kandi si ibyo nibisanzwe. Hanyuma ugasanga harabaye ibintu nyene, gusanga muratandukanye n'aba, ariko ntibibuza yuko ubandanya mu gikorwa c'Imana. Intambamyi rero ntizigera zibura, intambamyi z'ubukene, intambamyi z'amageragezo, abantu bashobora kugwanya mu gikorwa uriko urakora. Ariko hamwe n'ibyo usanga Imana igenda ibigucishirizamwo, kandi ata ntambara ikomeye cyane ubicishijemwo. Ugasanga Imana kugira ivuge ngo ntacabagerageje udashobora kunesha, Imana izobacira icanzo. Rero usanga kenshi na kenshi uraca mu ntambamyi, ugasanga hariho inzira Imana igucishamo, ugasanga uri kuragenda ubandanya. Twahuye na byinshi, niba waronka akanya tuzobivugana, ariko icyo twahuye ni byinshi rwose mu gikorwa c'Imana. Mwojeje kutubwira, mwatubwiye ukungene mwakirijwe, ukungene mwakiriye Umwami Yesu, n'ukungene mwinjiye muri iryo bango ry'ubwungere. Mbega hari abakozi b'Imana kenshi
tubona ari abakozi b'Imana ari abungere muga tutigeze kubona barasizwe amavuta. Mwe mweje kutubwira yuko hari uwaguhezagiye. Mbega twisunze ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana arashobora kuba umukozi w'Imana atasizwe amavuta, akaba umwungere w'ishengero canke umuvugishwa batigeze bamuhezagira? Birabaho? Je nibaza yuko ico kibazo kiragoye kwishura bwanje. Ko cambe na mbere Imana ntihamagara umuntu. Ego. Imana ntihamagara umuntu ikamushira mu gikorwa, ariko muri uko mugishira mu gikorwa ica ku bantu. Abantu babona ico gikorwa bakamusiga amavuta. Ariko sinohagarara cyane kuri ico kintu yuko umuntu ashobora kuba ariko arakorera Imana atasizwe amavuta, ariko arakorera Imana ko atari vyo. Ego. Jewe wumva aho birangora kugira ngo ncuge urubanza. Birangora, ariko bivanye n'ibyo twize ijambo ry'Imana, turabona ko umukozi w'Imana ateza gusiga amavuta n'abungere cyangwa abarongozi biwe kandi bamushira mu kibanza cyo gukorera Imana. Ego, nico gituma navuze ati twisunze ijambo ry'Imana. Mbega nivyo canke sivyo? Urantera umutego yuko hari abantu jewe nzi yuko batahezagiwe n'abapasitori batari mu gikorwa c'Imana kandi mbona ibikorwa bimeze neza. Ego. Bimeze neza, ugasanga ari mu gikorwa gushika igikorwa kimera neza kigakura, hanyuma ugasanga hagize igihe abantu babona yuko akwiye kuba umwungere, abantu bakaza bakamuhezagira mu gikorwa kandi igikorwa yaragitanguye. Ego. Nico gituma bingoye kugira ngo nshobore kubisobanura neza gutyo. Ego. Ego. Mbega umukozi w'Imana, ibiki biranga umukozi w'Imana? Mu bisanzwe ibintu biranga umukozi w'Imana, Pawulo araje avuga neza, avuga ati munyigane kuko na jewe nigana Kristo. Uvuga ibintu biranga umukozi w'Imana twese tubirabira kuri Kristo. Ego. Kristo niwe karorero dushobora kurabirako. Uko yari ameze niko dukwiye kumera natwe. Ego. Umva abakozi b'Imana bategeza kuraba akarorero kuri Kristo. Ego. Ego. Eka tushaka mutanga impanuro kugwaruka ruko radukurikirana, gwaruka rwinshi kumbure barumva umuhamagaro w'Imana muri bo wo gukorera Imana. Mbega nigiki wobahanura? Ikintu cyo no bahanura coco nuko bakwiye kumenya ko bakwiye kureba. Kwishimba twarashitse ngano ko twemeye twicisha bugufi tukaba mu ishengero hama tukaregwa. Ego. Tumaze kuregwa rero abatureze nibo babona umuhamagaro wacu bakadushira ku bacimana. Ego. Nta wakoze igikorwa c'Imana atatumye. Turabona yuko na Paulo na Barnaba ishengero yabonye ko bikwiye barabiganza. Ego. Turakwiye kuba abantu turi ego mu busore, hari igihe n'igihe twakizwa twararurumba rwose. Twabona mbere no kumenga batama bapasitori ko baguye ariko barakorera Imana, ko tubikora ariko mu nyuma twagiye gutahura yuko igikorwa c'Imana giteza kuba mu gihugu bwitondera cyane cyane kwicisha bugufi bw'abatanga. Ego. Abantu badutanguriye tubiga ko byinshi kuba baraciye muri byinshi mu gikorwa c'Imana, iyo twicishije bugufi munsi yabo biratugirira ikimazi gikomeye cyane n'imbere mu gikorwa c'Imana. Ego. Tukiri ngaho nyene mu kuregwa, nashaka udusobanurire neza ukuregwa. Ariho abakozi b'Imana ubabajije mbega warerewe hehe? Umuvyeyi wo mu mpemu akubwira ati ni mpemu yera canke ni Yesu. Sinzi rero ngaho murashobora oya nukuri. Ego. Twisunga Bibiliya. Ego. Bibiliya Paulo wahamagawe n'Imana, ikintu ca mbere agiye kwananiya yamureze we yamwigishije nubwo ari mpemu yera yari yamutoranyije kandi ariko Ego.
rero ndibaza yuko hariho umurongo tudakwiye kurenga. ego Uyu murongo ni uko iyo duhamagawe dukwiye kuba munsi y'uburongozi. Ntidushobora gukorera Imana tutigeze kuba munsi y'uburongozi. Ya ego Kristo yari Imana, ariko yari Imana yambaye umubiri ijana ku ijana nkatwe, nawe nyine ngaha ku isi yakorera munsi y'uburongozi bwa Data. ego Natwe niko dukwiye gukora, n'uyu murongo nyine dukwiye gucamo. Sinzi ko ndabishyuye neza. ego mwaje kutubwira rero yuko umukozi w'Imana wese ategerezwa kuba yarafise ahantu yarerewe. Ego cyane. Ego. Uteza kuregwa, twese twararezwe. Ego uteza kuregwa ukacisha bugufi ukaba munsi y'uburongozi, kuko hari nubwo usanga bigoye. Ego usanga bigoye kuba munsi y'ubundi burongozi, ariko hamwe n'ico muri bya nyine uri kuracamwe bigoye, Imana ibikira kwigishiriza muri bya nyine bigoye. ego turabashimiye cyane. Hama mu guheraheza ikiganiro cyacu no munsi, ndashaka utange impanuro ku bakozi b'Imana muri rusange. Impanuro novuga gusa nuko dukwiye gukorera Imana, tukayikorera mu muhamagaro wacu. Ego Burya Imana yaraduhamagaye ishira mu gikorwa, ariko ko yaduhamagaye umwe wese yamuhaye igikorwa ciwe. ego Akwiye gukora mu muhamagaro wiwe. Ko nicyo kintu mbona, kuko nasanze mu mashengero twakoreye ibibazo bikunda kuba abakozi b'Imana, nuko usanga abantu badagomba gukorera mu muhamagaro Imana yabahamagariye. ego Abantu bahamagariwe ubutumwa bwiza bakabahabwa amabanga Kristo y'amabanga 5 tumwe tuzi. Hariho n'abandi bahamagariwe gufasha, rero n'abandi bahamagariwe gutanga. ego Rero ugasanga rero umuntu ico yamuhamagariye, Imana ico yamuhamagariye ariko arakora. Ibyo rero ni ingorane zikomeye cyane mu cyo, kandi izo ntabwo zifite umushinga. ego Usanga umuntu Imana yamuhamagariye gutanga, akaba afite umuhamagaro wo gutanga, ariko agaca agomba kubera yuko atanga, agaca agomba ko aba no mu burongozi akagira ijambo rikomeye. Ibyo rero ni ibibazo bikunda kuba cyane cyane. ego Rero ico nohanura mu gikorwa c'Imana, urakwiye kumenya neza umuhamagaro Imana yaguhamagariye. Ego. Imana yaguhamagariye gukora iki? Ico rero ego Imana yaguhamagariye nico ukwiye gukora, kandi nico ego Imana izoguhembera. ego Murakoze cyane. mwakoze cyane. Hama turizera yuko tuzoshaka kandi kubagendera kugira ngo mutubwire byinshi bindi kuri yindi teme. Turabashimiye yuko mwatwakiri. Ego natwe turabashimiye, bakengurutse ko mwatwakiriye, n'ingiye tugize ikiyago cyiza cyane, kandi nizeye ko bizofasha benshi. Ego ego Imana igire umugisha. amen. Reka dushimire n'abakozi ba Burundi Gospel TV aho muri hose. Imana ibandanye ibahezagira naho utaha.